Mbega nivyo koko umuti wa coronavirus ushobora kuba wabonetse mu gihugu ca Madagascar? Nimba wabonetse ibigiye gukurikira nibiki? Mwari muzi yuko iyi nkuru iriko irasirikira cyane kuri social media, ariko ivyo mutazi nuko iyi nkuru yateye ikindi kibazo kidasanzwe. Ikibazo ni iki? Hari ababiryoherewe, hariho n'abatabiryoherewe. Ababiryoherewe ni bande? Abatabiryoherewe ni bande? Mbega urashobora kubabazwa nuko umuti wikiza kiriko kirahangaisha isi yose wabonetse, canke narizi yuko twese tujya hamwe twishimire, turyoherwe, tushimira Imana ati Mana urakoze kubona dukwiye ko kino kiza. Ariko rero bamwe uko babibona suko bimeze. Nitwa Isaac Classic, iyi ni Isaac TV. Turagerageza kubazana update cyangwa news zose ziko ziravugwa in town, na cyane kugira tubahereza amakuru yose ariko aravugwa ukuri kwamye. Madagascar ivuga ko yaronse umuti wa coronavirus COVID-19, ariko ishira hamwe OMS WHO yoyo ivuga ko gushika kuri uyu mwanya atacemeza na kimwe cerekana ko uwo muti wabonetse muri Madagascar ushobora kuba uvura cyangwa ugashobora kuba ukingira ikiza cha coronavirus. Kuwa mbere igenekerezo rya 20 kuno kwezi nyene kwa kane turimo, umukuru w'ico gihugu cha Madagascar Andry Rajoelina yatangaje umuti uvuga ko ushobora gukinga ukavura umugera wa coronavirus COVID-19. Wenye n'ubwiwe yaranyoye uwo muti ukozwe mu biti kama. Anatangaza ko uwo muti mu minsi uzoba ukwiragiye mu gihugu cha Madagascar cyose kugira ngo uvure abantu bose bagwaye coronavirus. Naho yawutangaje ku mugaragaro, umuryango ujejwe amagara y'abantu kw'isi yose WHO canke OMS ivuga ko atabushakashatsi bwakozwe n'abahinga kugira ngo bemeze neza ko nimba koko uwo muti wo muri Madagascar uvugwa ko ukingira cyangwa uvura coronavirus uvura vy'ukuri. Eka n'ikigo cy'igihugu kijejwe ubuvuzi muri ico gihugu ca Madagascar cyitwa ANAMEM kirafisa makenga kuri uwo muti wakozwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe ubushakashatsi IMBRA. Ikigo NAMEM kivuga ko uwo muti bise COVID organic ushobora kuzogira ingaruka mbi ku magara y'abazuyihereza kuko atabushakashatsi bwakozwe kugira ngo bwemeze uwo muti. Uwo muti kama COVID organic uhabwa ku buntu abantu bose banaho nikora mu gihugu ca Madagascar. Abantu barashobora kwibaza ati none COVID organic niki? Uyu muti Madagascar baronse niki? Uwo muti ukozwe mu gitegwa cyitwa Artemisia, igitegwa gihingurwamo umuti uvura malaria hamwe n'ibindi bitegwa byo muri Madagascar. Uwo muti musanzwe ugurishwa mu icupa nk'icyayi. Inyuma yaho leta ya Madagascar igerageje uwo muti ku bantu badashika 200 bari bagwaye kiza cha coronavirus mu kiringo c'indwi zitatu, nkuko bishikirizwa n'umukuru w'ibiro by'umukuru w'igihugu ca Madagascar Lova Hasinimira Ronomaro. Yabwiye abamenyesha makuru yuko uwo muti bawugerageje ku bantu badashika kuri 200 bagwaye coronavirus kandi bose barakira. Igihe COVID organic itangazwa ku munsi wa mbere, President wa Madagascar Rajoelina yavuze ati hari babiri bari bagwaye coronavirus ku rugero runini cyane, bari barembye cyane, barawihereza ubu amagara yabo yifashe neza cyane. Uwo muti wo kunywa nk'icyayi uvura mu kiringo cy'iminsi 7 gusa. President Andry Rajoelina yasabye abanyagihugu biwe ko banywa uwo muti mu ntumbero yo kwikingira coronavirus. Ari imbere y'abaserukira ibihugu byabo muri ico gihugu ciwe n'abandi banyecyubahiro batandukanye, yavuze ati abanyeshure bategerezwa kwihereza uwo muti wa COVID organic buke mu kiringo cy'umunsi wose. President Bwana Rajoelina aciye kuri Twitter yiwe avuga ko yaronse ubutumwa bwo kumukeza buvuye kwa mugenzi wiwe umukuru intwaro rusangi ya Kongo, ya Republika ya Kongo, Felix Tshisekedi, kuri uwo muti kama wa COVID organic. Dr. Charles Adrian Jara
arongoye ikigo IMRA avuga ko COVID organic uwo muti wokoreshwa cyane mu kwikingira coronavirus, ariko acaravuga ati sinibaza yuko byoba byiza cyane ko wokoreshwa mu kuvura uwo muti, kiretse yuko ubushakashatsi twagize bwerekana yuko uyu muti ushobora kuvura kino cyorezo cha coronavirus nkuko bivugwa n'itororokanizo ry'amakuru AFP. Inyuma y'itangazo ry'ikoresho rya COVID organic, OMS yasohoye itangazo aho ivuga ko gushika kuri ino saha atacemezo na kimwe cerekana ko umuti wakorewe muri Madagascar ushobora gukinga canke gukiza coronavirus. Yongera ivuga yuko hari ibikogwa vyigeragezwa biriko birakogwa kwisi hose kugira barabe yuko boronka umuti nyawo wo gukingira coronavirus. Umufasoni Ronoromaro, umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Madagascar, avuga ko umukuru w'igihugu Rajolina yarazi neza ko OMS ishitegerezwa kubahiriza amategeko ayigenga, ariko ko ico gihugu cyatangaje umuti. Nimba twatangaje umuti wacu twawutangaje mu bwigenge bw'igihugu cacu. Ati rero nimba twatangaje umuti no kubwiwacu mutureke twikorera umuti wacu, twagerageje twaravye ubushakashatsi bwacu bwose bwatweretse neza yuko umuti wacu ufise ivyemeza byose, n'abahinga bacu batweretse neza yuko umuti ushobora kuvura uganakingira coronavirus. Why rero WHO canke OMS bavyinjiramwo? Ati baturekere rero vy'iwacu, twebwe nka bene gihugu, twebwe nka leta ya Madagascar, turita abanyagihugu bacu tutegerezwa kubitaho, batureke rero twikorera vy'iwacu. Ico rero urumva rero ko ari kibazo kidasanzwe kigiye kuvuka kuri Madagascar. Mbega bizotinda bikunde ko WHO ishobora gukunda cyangwa ishobora kwemerera uyu muti yuko utangwa ku isi yose? Ariko mukaba mumva yuko igihugu ca Kongo bo bamaze kushimba, bamaze gukeza igihugu ca Madagascar, ati felicitation ku muti mwiza mwatoye. Reka rero turabe aho biza guherera, turabe yuko uwo muti ko Madagascar watangaje ku munsi wa mbere yuko ushobora kuvura mu kiringo cy'imisi indwi gusa, turabe aho bizoherera. Hama bizagenda neza no kuri byo ari iteka ridasanzwe ku isi yose. Eka abo bazungu nabo badashaka yuko umuti wa corona uva muri Afrika, barahumba kuko umuti deja wabonetse. Reka rero turinde turabe ingene Madagascar bigiye kugenda, nimba bizogenda gute, nimba bazofatirwa ibihano sinzi kuko murazi neza yuko ariko umuzungu asanzwe akora. Reka rero tubabwire kumbure ikigeranyo cha coronavirus muri Afrika ingene kimeze. Muri Afrika ikigo cy'ubumwe bwa Afrika cyo kugwanya coronavirus bavuga ko kugeza kuri uyu mwanya muri Afrika hamaze kwandura abantu bashika 26,114, hamaze gupfa abantu 1,247, hamaze gukira abantu 7,033 kwisi yose. Abamaze kwandura coronavirus bashika ku miliyoni 2,697,083 mu bihugu vya Afrika y'ubuseruke, East Africa y'ubuseruko, East Africa Community. Ingene cyorezo cha coronavirus cifashe muri DRC cyangwa muri Congo. Congo hariya abantu bamaze gufatwa bagwaye na coronavirus n'abantu 327. Kenya n'abantu 320. Tanzania kushika kuno mwanya hamaze kuboneka abantu bagwaye coronavirus 284. Mu Rwanda hamaze kuboneka abantu 154. Uganda hamaze kuboneka abantu bagwaye coronavirus 63. Mu Burundi hamaze kuboneka abantu bagwaye coronavirus 10. Sudani y'Epfo hamaze kuboneka abantu bagwaye coronavirus 4 gusa. Uko rero ko ibintu bimeze, reka tubanire dukurikirana Isaac TV, eka tuzobana tubazanira ano makuru ya coronavirus. Mbega bigiye guherera he? Madagascar bazoyemerera yuko umuti wabo udushikira natwe mu Burundi gira twihereze atangorana utera, waye batowureka kugira ibintu bigende neza cyane. My name is Isaac Classic. Gira subscribe, like na share kugira ubana ironka stories zose ziriko ziravugwa in town. Uko niko ibikorwa byacu bigenda. Murakoze cyane.
tanga rero ino link ku magroupe atandukanye ku ma Facebook, WhatsApp eka n'abandi kugira dusabikanye ino nkuru ishikire benshi bashoboka. Merci beaucoup. Lokinene Chapailale. Mesdames et messieurs, c'est avec une grande fierté et une pointe d'émotion que nous annonçons que les travaux de recherche de l'INRA ont abouti. Ils ont abouti à une élaboration du Covid Organix ou le Tambavi CVO. Un remède traditionnel amélioré, préparé sur la base de plantes médicinales largement répandues et plantées à Madagascar dans l'Artémisia. Ces plantes sont utilisées dans la médecine traditionnelle malagasy. Tous les essais et tests de ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19 à Madagascar. Ce remède, le Tambav CVO, existant sous forme de décoction et de tisane à infuser, seront distribués gratuitement aux populations les plus vulnérables et mis en commercialisation à partir de ce mercredi 22 avril 2020. Notre but est de vulgariser la consommation de ce remède auprès de tous les Malagasy. La production et les recherches sont conduites par l'INRA avec l'appui du gouvernement malagasy. Tous les bénéfices seront versés à l'INRA afin de financer le développement de recherches scientifiques malagasy. Mesdames et messieurs, l'occasion qui nous rassemble aujourd'hui fait partie des mesures stratégiques et tactiques de l'État afin que nous puissions mener et faire face à ce combat contre le coronavirus et dans sa mission de protection de la population malagasy. Il s'agit surtout d'un événement qui restera dans nos mémoires. Il s'agit d'une première étape dans cette lutte, car les travaux de recherche continuent pour l'élaboration d'un protocole de traitement curatif plus poussé. Je tiens ici à remercier tous nos partenaires, mais surtout tous nos soldats dans cette guerre, qui travaillent en première ligne en risquant leur santé et celle de leur famille pour le pays. Merci aux forces de l'ordre, aux équipes du corps médical, à la communauté scientifique malagasy, à Monsieur le Premier ministre et à tous les membres du gouvernement et collaborateurs pour leur dévouement et leur travail. Ensemble, nous faisons face. L'efficacité est notre mot d'ordre et sauver la population malagasy est notre obligation et un impératif pour tous. Croyons en nous, en notre résilience, en notre capacité à faire face et aller de l'avant, à notre intelligence. Croyons en Madagascar. Ayons foi en nous et en notre nation. Ayons foi au Seigneur et en sa volonté. Ensemble, nous réussirons. J'en suis convaincu. Merci de votre attention.